bakunzi ba televiziyo Heritage muri no mwanya turi kuri Jardin Public aho twagiye kwirabira n'amaso yacu concert ya Pasteur Lopez yitwa Ntibesha. Rero nkuko muvyibonera n'ibintu biraryoshe, abantu baje ari benshi, abantu bafite imyaka itandukanye n'abana bato bafite imyaka 3, imiyabaga, abamama, abapapa, imisori, inkumi, bose bari ngaha kuri Jardin Public kugira ngo babe muri umwanya udasanzwe mubandanye mudukurikirana. Turakuramukije, urashaka kutwidondora? Nitwa Ndayishimiye Aline, Umukristo. Abasengera muri eglise yitwa Amazing Miracle Church. Ego. Tugusaze ngaha kuri Jardin Public muri concert Ntibesha, ubibona gute muri umwanya? Ndahabona ubwiza bw'Imana, ndahabona Imana nyene igendagenda, ubonye isinzi ry'abantu baba baje kwitabira Imana. Ndizera neza ko bataje kuraba umukozi w'Imana, baje kuraba Imana imukoreramwo. Jewe ndi ngaha nk'umutumire ndo mwinginzi. Ni ikintu kinini cyane cerekana ubumwe hagati y'amashengero, hagati y'abakristo. Twaje ngaha kugira ngo duhimbaze Imana, twaje ngaha kugira ngo dushime Imana mu vyiza yadukoreye, kuko Imana ni Imana nyene, ni Imana ikomeye mu buzima bwacu. Tuba dukwiye kuyihimbaza, tuba dukwiye kwitazira, ukazana vya bindi Imana yagukoreye ukabikusanya nyene, ugacuza ukavuga uti Imana ndabiguhereje, ndagushimiye kuri Imana. Rero hari ubwiza ngaha, hari abato, hari abakuze, benshi n'abajene, kandi ni vyiza yuko abajene bamenya Imana, bakava muri vya bindi bimwe bibatwara mu bindi bintu bitameze neza, ariko bakumva ko mu Mana ariho hari ubuzima. Ku giti cawe wowe witeze iki muri no concert? Ku giti canje jewe niteze ibidasanzwe, naje niteze, nazananye umutima witeze kandi cyane, nazananye inyota, kandi ndazi neza ko Imana iza kumpaza. Imana iguhezagire kandi ugire ibihe vyiza. Amen, murakoze cyane. Bite? Ni sawa. Tugusanze ngaha kuri Jardin Public, urashaka kutwidondora, witwa nde, uba hehe? Nitwa Mbishariera, mba mu Gasikebuye. None kubera kuri ngaha kuri Jardin waje gukora iki? Naje gutazira Imana no guhimbaza Imana, nkuko kino ikorane twakibonye ku marezo sosio. Twaje rero gushima Imana n'umutima wagutse. None ni igiki witeze kubona muri no concert? Diteze kubona ubushozi bw'Imana bukora ko abantu batandukanye, haba abajene, haba mama mari ngami kino kibanza, haba n'abapapa. Twiteze kubona Imana mu buryo budasanzwe, mu buryo bwo guhimbaza no gutazira Imana. None wewe ku giti cyawe Gabriel witeze iki? Jewe naje ngaha niteze, mfise umutima wagutse cyane kuko Imana yakoze hareze imyaka 2000 Yesu Kristo agitanze ku musaraba. Ego. Uravye ngaha turabona hari abantu benshi cyane mu ngana n'abusumba imyaka, bisigura iki kuri wewe? Jewe ico bisigura nuko ndiko ndabona yuko hari Imana ikirakora mu bajene bacu, ikintu kidasanzwe cyane. Ego. Rero twaba tukwifurije kugira ibihe vyiza, nivyo waje witeze ubironke. Murakoze cyane. Bite, witwa nde? Nitwa Dushime Landry. Landry, tugusanze ngaha kuri Jardin Public, uje gukora iki? Tuje muri concert ya Pasteur Lopez Ntibesha concert. None ni igiki witeze ku giti cyawe? Nditeze ugutabagwa, kubona ikirere c'ijuru cuguruka, ndaharonkere ibidasanzwe biva ku buntu bw'Imana. Hanyuma turabona muri no concert ikintu kidasanzwe, turabona abantu bakiri bato benshi cyane. Bikubwira iki, bisigura iki kuri wewe? Bisigura yuko ubutumwa bw'Imana buriko buravugwa cyane, abajene bariko baratabagwa ku bwinshi, kandi urabibona kweri n'ivyo ugwaruka turi benshi cyane, kandi baza yuko Pasteur Lopez yakoze ikintu ciza cyane ugwaruka. Abona biraryoshe ugwaruka nkuru ruje hamwe kubwo concert ya Pasteur Lopez. Bitazero yuko ubuntu bw'Imana buza kubonekera mu abajene bose. Rero turakwifurije kugira ibihe vyiza. Amen, amen, namwebwe. N'abana bato bishikiye ngaha muri concert ya Ntibesha, twagomba rero tubabaze ukuntu biyumva. Mbega wowe witwa nde? Vinia. Vinia, tugusanze ngaha muri concert ya Ntibesha ya Pasteur Lopez, wiyumva gute muri no mwanya? Numva ndyohewe cyane. Hanyuma ni igiki witeze Imana yo gukorera muri kano kanya? Ibyiza. Rero twaba twifurije kubandanya ndyoherwa, siko? Yeah!
Yesu uri umwami. tuvuge ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umwami w'u Burundi. Sana nawe uri Mana we. Uri Mana we, uri Mana ya kandi kanyo. Uri Mana ihindura ibihe. Abatabizi nibaze ndababwire. Uri Mana we, uri Mana ya kandi kanyo. Uri Mana ihindura ibihe. Abatabizi nibaze ndababwire. Il est